bisunze ibiri mu itegeko rigenga ubutare ririko rikoreshwa ubu. Kuva ico gihe gushika uno munsi, amashirahamwe abiri yonyene, Sotrevo hamwe na Sonarek, niyo ariko akora hisunzwe amategeko. Ivyaha bijanye n'ibikorwa vyo gucukura ubutare kugira abarundi bose babimenye. Ubwa mbere, kunyegeza n'ibigirankana, kurangura ibikorwa vyo gucukura ubutare hakoreshejwe amamashini n'amaboko ataruhusha rwemewe n'amategeko, kwiha amakariyeri mu bibanza bitemewe n'amategeko canke kuyatwara ataruhusha. Itangazo ku basanzwe bakorera mu gisata c'ubutare n'amakariyeri. Twisunze ibwirizwa inimero 1/19 ryo kuwa 4 Myandagaro 2023 bisubiramwo ibwirizwa inimero 1/21 ryo kuwa 15 Gitugutu 2013 rishinga igitabo c'amategeko agenga ubutare mu Burundi hamwe n'amategeko mperekeza yaryo. Twisunze ibwirizwa inimero 1/13 ryo kuwa 9 Myandagaro 2011 rihindura igitabo c'amategeko agenga amatongo mu Burundi n'amategeko mperekeza yaryo. Twisunze ibwirizwa 1/27 ryo kuwa 29 Kigarama 2017 rigenga igitabo mpanavyaha mu Burundi. Dufatiye ku ruhara igisata c'ubutare gifise kugira ngo dushike ku mbona kazoza y'u Burundi, igihugu cifashe mu 2040, igihugu giteye imbere mu 2060, leta itegerezwa kugwiza umwimbu mu gisata c'ubutare kugira buteze imbere igihugu. Kubera ko muri ino minsi hibonekeza abakorera mu gisata c'ubutare batisunga amategeko agenga ico gisata, ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka, amasoko ntangangufu, amahinguriro, ubudandaji n'ingenzi buramenyesha abakorera bose mu gisata c'ubutare hamwe n'abarundi bose muri rusangi yuko ibwirizwa rigenga ubutare n'amakariyeri bitegekanya ibijanye n'uko impusha zitangwa, uburenganzira n'ibisabwa mu gisata c'ubutare hamwe n'ibihano bitegekanijwe wahonyanze amategeko ari muri rino bwirizwa. Twagomba rero twibutse abarundi bose yuko ubutare ngirakamaro canke ibisigarira vyabwo vyabongereye mu kuzimu bigengwa n'amategeko agenga ubutare n'amakariyeri, kandi biri mu matungo aganzwa na leta. Bisigura ko amatongo burimwo ari mu migwi vy'amatungo kama ya leta igaba kandi ikaganza. Leta ntirinda kuba nyinitongo ririmo ubutare. Uburenganzira leta ifise kuri ayo matongo ntibugabwa kandi ntibuta igihe. Leta y'u Burundi niyo itunganya ibikorwa vyerekeye no gucukura no gucuruza ubutare ibicishije ku mashirahamwe y'igihugu canke amashirahamwe y'abigenga canke ay'abanyamahanga. Ku gikorwa cose co gucukura ubutare harategekanijwe igice c'umwimbu kigenewe leta hisunzwe ingingo ngenderwako yuko impande zompi atawuhomba kandi bigatomorwa n'itegeko. Ku vyerekeye uruhusha rwo kurangura ibikorwa vyo gucukura ubutare hakoreshejwe ubuhinga buhanitse vyo bita exploitation industrielle, uruhusha rwo kurangura ibikorwa vyo gucukura ubutare hakoreshejwe ubuhinga buhanitse rutangwa kandi rukongerezwa ikiringo biciye ku itegeko ry'umukuru w'igihugu. Iryo tegeko ritanga uruhusha kandi rikemeza amasezerano yerekeye gucukura ubutare. Amasezerano
yerekeye gucukura ubutare ku buhinga buhanitse aratomora umutahe leta ifise mw'ishirahamwe ricukura ubutare ungana n'imiburiburi ibice 16% vyongeyeko ibice 5% uko urusha wisubirije, hamwe no kugabura umwimbu hagati ya leta n'ishirahamwe ricukura ku rugero rungana n'imiburiburi ibice 16% vyongeyeko ibice 5% uko uruhusha wisubirije. Ucerekeye uruhusha rwo kurangura ibikorwa hakoreshejwe ubuhinga bubayabaye exploitation artisanale ou semi-mécanisée, uruhusha rw'ubutare rwo gucukura ubutare hakoreshejwe ubuhinga bubayabaye rutangwa n'umushikiranganji mu vyo ajejwe harimo ubutare n'amakariyeri. Uruhusha rwo gucukura ubutare hakoreshejwe ubuhinga bubayabaye ntiruha nyene kururonka uburenganzira bwo kuba nyene itongo. Ikiringo cyo gukoresha uruhusha rwo gucukura ubutare hakoreshejwe ubuhinga bubayabaye kirangiye biturutse ku mvo iyo ariyo yose, uburenganzira bwose butangwa n'ubwo ruhusha buca buhagarara kuva kw'igenekerezo rikurikira ico kiringo. Twagira rero twibutse ibyaha bijanye n'ibikorwa byo gucukura ubutare kugira abarundi bose babimenye. Ubwa mbere, kunyegeza n'ibigirankana ubutare bushasha bwubuwe mu karere gakorerwamo ubushakashatsi canke gacukurwamo ubutare, canke kumenyesha urugero ruri munsi y'ubwacukuwe. Kabiri, kurangura ibikorwa vyo kwimba, ukurondera no gutata ubutare ataruhusha rwemewe n'amategeko. Kurangura ibikorwa vyo kurondera no gucukura ubutare hakoreshejwe ubuhinga buhanitse ataruhusha rwemewe n'amategeko. Kurangura ibikorwa vyo gucukura amakariyeri hakoreshejwe ubuhinga buhanitse ataruhusha rwemewe n'amategeko. Kurangura ibikorwa vyo gucukura amakariyeri hakoreshejwe imashini ataruhusha rwemewe n'amategeko. Kurangura ibikorwa vyo gucukura ubutare hakoreshejwe ubuhinga bubayabaye ataruhusha rwemewe n'amategeko. Kurangura ibikorwa vyo gucukura ubutare hakoreshejwe amamashini n'amaboko ataruhusha rwemewe n'amategeko. Kwiha amakariyeri mu bibanza bitemewe n'amategeko canke kuyatwara ataruhusha. Gufutanganya canke guhindura ivyanditswe mu zandiko zitanga uruhusha rwo gutata ubutare, rwo kugira ubushakashatsi canke rwo gucukura ubutare. Gukora canke gukoresha inzandiko za magendo zitanga uburenganzira bwo gucukura ubutare. Gutanga inkuru zitarizo mu ntumbero yo kuronka uburenganzira bwo gucukura ubutare. Guhindura ivyanditswe mu bitabo vyo gucukura, vyo kugurisha, vyo kurungika hanze y'igihugu ubutare bwacukuwe hakoreshejwe ubuhinga bubayabaye canke ubw'imashini. Kuzimanganya, kunguruza canke guhindura biciye kubiri n'amategeko ibimenyetso canke uturimbi twerekana ahagarukira akarere gacukurwamwo ubutare hakoreshejwe ubuhinga canke mashini. Gufutanganya canke guhindura ivyanditswe mu zandiko zitanga uruhusha rwo gutata amakariyeri, uruhusha rwo kugira ubushakashatsi canke rwo gucukura amakariyeri hakoreshejwe ubuhinga bubayabaye canke buhanitse. Gukora canke gukoresha izandiko z'amagendo zitanga uburenganzira bwo gucukura amakariyeri. Gutanga inkuru zitarizo
mu ntumbero yo kuronka uburenganzira bwo gucukura amakariyeri. Guhindura ibitabo vyandikwamwo ivyerekeye ukwimba amakariyeri, vyo kugurisha canke ukurungika mu mahanga amakariyeri yacukuwe hakoreshejwe ubuhinga bubayabaye. Kuzimanganya, kunguruza canke guhindura biciye kubiri n'amategeko, ibimenyetso n'uturimbi twerekana ahagarukira akarere karimwo amakariyeri yacukuwe hakoreshejwe ubuhinga bubayabaye. Gutunganya ibikorwa vyo gucukura ubutare hatisunzwe amategeko ajanye n'amagara y'abantu, gukingira abakozi ku kazi hamwe no kubungabunga ibidukikije. Kwirengagiza guha inzego zibijejwe amakuru yerekeye ivyo gucukura ubutare mu kiringo gitegekanijwe. Kurangura ibikorwa vyo gucukura ubutare canke amakariyeri mu karere kabujijwe canke gakingiwe. Kudandaza canke gushora mu bihugu ubutare, amakariyeri n'ivyahinguwemwo ivyacukuwe hakoreshejwe ubuhinga buhanitse atari uruhusha bwemewe n'amategeko. Kurangura ibikorwa vyo gucuruza ubutare mw'ishirahamwe rigura canke rikongera rigashora ubutare comptoir atari uruhusha rwemewe n'amategeko. Kutubahiriza ibiringo vyo kugarukana mu gihugu amafaranga mvamakungu yinjiye biciye mu kugurisha ubutare mu bindi bihugu hisunzwe ingingo 148 y'igitabo c'amategeko agenga ubutare. Kudandaza canke gushora mu bindi bihugu utabifitiye uruhusha amakariyeri canke ubutare yacukuwe hakoreshejwe ubuhinga bubayabaye canke buhanitse. Gukora umwuga wo gucukura ubutare canke amakariyeri arenze ku bitegekanijwe mu bijanye no gutunganya ibibanza vyacukuwemwo nk'uko biri mu ngingo zerekeye ukubahiriza ibidukikije. Kutubahiriza no kubera intambamyi amategeko n'ingingo zafashwe n'ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo ubutare n'amakariyeri. Guha uwundi muntu canke irindi shirahamwe ukotesha canke gutanga ko ingwati uruhusha rwo gucukura ubutare utabirekuriwe. Nagire nongere kwibutsa yuko dufatiye ku ngingo 258 kiri mu gitabo c'amategeko agenga ubutare, ikiringo c'iminsi 9 y'akazi guhera itegeko rigiye ku mugaragaro carahawe amashirahamwe kandi amasezerano yabo yarahagaritswe kugira ngo habe ibiganiro bisunze ibiri mu itegeko rigenga ubutare ririko rikoreshwa ubu. Kuva ico gihe gushika uno munsi amashirahamwe abiri yonyene Sotrevo hamwe na Sonarek niyo ariko akora hisunzwe amategeko. Ubutare bwose buri mu bubiko bw'amashirahamwe atandukanye butigeze bumenyeshwa inzego zibijejwe buzofatwa nk'ubwo ari ubwa magendo buce bwegukira leta. Duhamagariye rero abenegihugu bose kwerekana aho hose hariko hacukurwa canke hariko hakorerwa ibikorwa vyo gucukura ubutare bidaciye mu mategeko ko bobimenyesha inzego zibijejwe. Abajeje intwaro hamwe n'igisata kijejwe ubutare OBM basabwe gukurikirana ishirwa mu ngiro
rya rino tangazo. Murakoze, Imana ibahezagire.